Kuva ku itariki zitanu Kigarama mu kibanza citiriwe Cercle Epique haratunganijwe ihanishagurishwa ryitiriwe Joakari Exhibition k'ivyahinguwe n'amahinguro mato mato yo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Intumbero ikaba ari yo kumenyekanisha ibikorwa by'abanyamuryango n'ibihingurwa n'amahinguro mato mato yo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo abenegihugu muri uwo muryango bashobore kubihurumbira nk'uko bivugwa na Pascal Barutwanayo umuyobozi mukuru w'igisata c'imyuga mito mito mu bushikiranganji bw'ubudandaji amahinguro n'ingenzi hamwe no gutwara abantu n'ibintu. Hariko harabera ihayanishagurisha ry'amashirahamwe mato n'ayagereranye yo mu karere kagize Afrika y'ubuseruko. Ibihugu indwi, igihugu c'u Burundi, igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Kenya, igihugu ca Sudan yo hepfo, igihugu c'u Buganda n'igihugu ca Tanzania. Ihayanishagurisha ni ubwa mbere na mbere nababwira yuko riraba ibintu byose byakorewe muri bino bihugu nyene byo muri kano karere, nta kindi kiva handi hantu kirimo, ni ibintu biba byarakorewe muri ivyo bihugu mejeje kubabwira muri kano karere. Hanyuma rero rikazoba rizomara iminsi 10, ryatanguye itariki 5 rikazorangira itariki 15 za kuno kwezi nyene. Uwo muyobozi akaba amenyesha ko iryo higanwa ryitabwe ku rugero rushimishije. Ibikorwa byitabwe neza ku rugero rukwiriye, dufise abantu baje kudandaza ngaha barenga 1000, tukaba tubona abaguzi nabo bariko baraza kudandaza neza. Ihayanishagurisha ritangura kuva mu gitondo isaha 2 zo mu gatondo rikarangira isaha 3 z'ijoro. Nkuko mubizi hano iwacu mu Burundi umutekano ni wose, nta kibazo na kimwe gihari, abantu barinjira bakagura, aha umutekano urakwiye, abajejwe umutekano abapolisi niho bari, ekana babandi bacungera ibintu by'abantu bamwe bita basiti niho bari, nta kibazo na kimwe gihari ngaha, byose birategekanijwe, amagara y'abantu, isuku, isukura, byose bifungurwa kama. Mbere n'abaza bavuye mu bihugu bamwe bavuga bati twava tugiye ibitotumirira neza, baje bavyizaniye barateka n'ivyo wabo nta ngorane. Nukuvuga rero ibintu muri make bitunganijwe neza. Murakoze. Abanyagisagara ca Bujumbura ngo bokwihutira kuratira ijisho bakongera bagasuma ivyo vyahinguwe n'amahinguro mato mato yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo bashobore guteza imbere abanyamyuga. Navuze yuko hari ibidandazwa bibereye by'abantu bahingura, abanyamyuga, abahinga, bakoresha ubuhinga mvabwenge, amahinguriro ayagereranye. Hanyuma rero bigahingurwa bikorewe muri ibi bihugu nyene byo ngaha muri Afrika y'ubuseruko, nkumbure bagakoresha amaboko yabo cyane bagakoresha ivyuma bito bito, mugabo bakabiba bihingurira ngaha nyene muri ibi bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Nkuko namwe muri ko murabibona rero, murabona yuko hari ibidandazwa biteye igomwe cyane cyane. Muciye ku ruhande rw'u Burundi murabona ko hari ibidandazwa bimeze neza cyane gose, muca mubona ko abanyamyuga hariho byinshi bakoze. Tukaba dushimira rero leta mvyeyi, leta nkozi, no muri wa mugambi w'umwaka wa 2040 murabona ko twamaze kwinjiramwo, igihugu cifashe, hanyuma igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Muca mubona yuko rero mu mwaka wa 2040 tutazorinda kuharindira, kuko ivyo muza kubona byinshi ngaha muzosanga vyahinguwe biva mu bintu abantu barima, ibiti, bifungurwa byinshi muza gusanga ari ibintu abantu barima. Muca mubona rero ko igihugu cacu by'ukuri kiriko kiritera iteka, kandi abene gihugu bariko barakora kugira ngo dutere imbere. Dusaba rero abene gisagara n'abantu bose bari mu gisagara ca Bujumbura gushika hano bihera ijisho, n'ubutaguze araraba, kwinjira ni ku buntu, nta numwe baka amafaranga, n'ubutaguze araraba, ariko kandi ntihagire umuntu aburi ico agenda atwaye. Naho totwara ico muri Tanzania urashobora gutwara ico mu Burundi. Ndabahamagarire rero yuko boza bakagura byinshi, no kurangura barangure babisigarane, kuko ni byinshi kandi biteye igomwe, kandi nta n'amatagisi rero, ariko nta n'amakore, kuko ni hayanishagurisha kugira ngo duteze imbere ibikorwa n'abanyamyuga hano iwacu muri bino bihugu byacu. Co kimwe n'abashoboye kwitaba iryo hanishagurishwa nabo nyene batera kama abanyagisagara ca Bujumbura nabo mu icungararo kuja kwirabira ivyo baje kuhayanisha kugira ngo bashobore kubisuma. Jewe nitwa Madame Jose, twaje kudandaza, dukora muri societe Agente Kasi Burundi. Iyi societe ikora amazi, ikora ipiripiri, ikora kafe, irakora tangawize sante ku bantu benshi bagwaye,
irakora tangawize, ji ya gingembre, igakora na kafe murayibona hano. Turakora n'ubuyi bwiza cyane buryoshe. Amazi yacu harimo velite, aya mazi arazimbutse cyane. Uguriye hamwe ni 16 ariko uguze gutya ni 2500. Societe Uruganda ruri mu Cibitoke ca Rugombo ariko ari Bujumbura hari amapodo vente menshi kandi amazi arahari cyane ntawe uyarondera ngo ayabure. Turabatumiye baze badushere duteze imbere igihugu cacu dukomeze tudutera imbere. Aha dufise amaproduit ya moringa, ego dufise amavuta akozwe muri moringa, dufise isabuni, dufise lipstick izo bita malabelo. Akamaro kavyo rero nk'abana bakunze gwara ibisekera arakiza ibisekera, nk'abagabo bakunze kuraho ubwanwa bakazana imiburu arakiza. Ikindi mushaka kuyakoresha nk'amavuta ya massage aramasa nk'uwarushe nk'akazuru kurakora kadushiga madama kumasa. Ego kubagwaye constipation barayanywa arakiza constipation, kubagwaye diabete bayanyoye akagabanya taux de sucre mu mubiri. Ego twebwe tuva Imbuye nk'abaserukira koperative yitwa Abizeranye Iteka rya Mbuye, tukaba twazanwe no guhiganishwa urudandazwa rwacu rw'ifu kawunga y'Imbuye mu ntara yacu ya Muramvya. Abanyagisagara tubabwiye ko bodushorera agafu karyoshe kameze neza cyane, bakamenya ko abakenyezi b'Imbuye dushoboye, dufise agafu karyoshe kandi kava mu bigori twebwe nyene twirimira. Abantu tubiteze ko cyane cyane nk'aba baje bavuye hanze turabiteze ko yuko tuzogiranira imigenderanire hamwe nuko banadushorera hamwe nuko twifuza yuko natwe ibintu dusanzwe dukora hano iwacu boshobora kubitwara hariya tukagiranira imigenderanire hagati y'abadandaza bahani Burundi n'abadandaza bo mu bihugu dusanzwe dusangiye akarere. Turabishima rwose n'ibikorwa byiza cyane bibereye ijisho. Ego ndabateye intege yo kubandanya bagere kure baje mu bindi bihugu nabo nyene kuratira ivy'igihugu cyacu. Nibaze batugure ku bwinshi kuko n'utuntu twiza cyane, utuntu twiwacu mu Burundi twiza cyane. Nitwa Tegekimana Didius, ndi umuyobozi wa kampani yitwa Didi Designs Kahoniz Rwanda. Dutunganya amahembe y'inka tukayakuramo imitako, imirimbo n'ibindi. Aha twaje mu murikagurisha bya East Africa, birumvikana aho tuje guhura n'ibindi bihugu bitandukanye ngo tumurike ibintu byacu. Akamo dutera abarundi nukuza bakareba ibintu bishyashya biri mu gihugu cyabo. Hari ibintu bishyashya biri mu gihugu cyabo bagomba kumenya, iyo bagize amahirwe tukabasanga aha ngaha tuba tubarinze kwambuka imipaka baza kutureba. Rero ni uburyo bwiza, n'umwanya mwiza wo kugira ngo baze badusanze hafi.